turasubiye kandi kubaha ikaze muri ababosi tuvyuke mu gice ca kabiri aho tugira twakire tukiri mu bihayanishwa nene tugira twakire abashitsi baje kutwiganira aho bavuye n'ikibagenza muri studio zacu ni ishuri ariko sinzi ko nogita ishuri mugari muri ishuri crèche Les Pommettes crèche ni naho umwana atabarata nka prématernelle abantu ngira bakuze bashobora kuba bavuga ati maternelle kico kintu cyatacho naciyemwo gardienne mugabo unyuske twarabaye abasirimu abantu imyaka igenda tugenda dutera imbere ubu dusigaye duse première maternelle deuxième maternelle troisième maternelle ariko imbere ko umwana aja muri première maternelle donc uwo mwana w'imyaka 3 turafite ico twitwa crèche ishobora kwakira umwana w'imyaka 2 sinzi ko bashobora kwakira umwana w'umwaka umwe ariko hari ngaho kubwira abashoboye kubitwiganirira karibu cane bise abashitsi babiri abadamu beza baje bava muri crèche Les Pommettes reka mpere mu buryo bwanje ababwira akazina kiwe mbere nicajejwe muri iyo crèche Les Pommettes karibu murakoze cyane kutwakira je nitwa Uwamanines Lorita nkaba ndi directrice muri crèche Les Pommettes wafugaje ego nitwa Dushime Bernice nkaba ndumu éducatrice muri crèche Les Pommettes ego ndikumwe na directrice ndikumwe n'umwigisha éducatrice navuze yuko les crèche ari prématernelle maternelle utuzi kumwe na jayo afise imyaka 3 mbega mwege mwakira imyaka ingahe imbere ko tuja mu bindi twe crèche Les Pommettes twakira guhera kuri 3 mois gushika kuri ego amezi 3 gushika kuri 3 ans donc harimo na garderie et bon muri garderie naho on va ariho de 3 ans à 10 ans ego OK umwana wa 3 mois comme éducatrice umuvyeyi yashobora kuzana umwana w'amezi 3 biraborohera utamuvyaye vraiment ukavuga ati ngira ndabigenze gute mu mukinisha iki cyangwa juste garderie kumuraba wa 3 mois ntavyisha baramenya ni comme garderie turamufasha turamwitaho kuraba tukaraba rythme yiwe ingene afata mata tukaraba rythme yiwe ingene asinzira tukagenda turafavoriza uko agenda ari barabizera cyane kuri amezi abamama b'abarundi eske turatahura yuko nutwara umwana wanje w'amezi 3 kandi kenshi niho ubusuye no ku kazi d'ailleurs ubusuye ku kazi yakonje ibihetse barabizera baratwizera hariyo bamaze kutwizera kandi ntibidoze barabona urugezo abana babo bariko entre temps hariyo n'abagira garderie yo ku munsi bakagira iyo ku munsi akazana ego kazana umubebe we ku munsi kandi agaruka kumutora aryohewe aramubona uko umwana yiriwe ego OK Les Pommettes murashaka kutubwira madame la directrice itumbereye hehe imaze igihe kingana gute et pourquoi le projet crèche Les Pommettes iri habiri hari iri mu Kinanira 3 ari iri muri Kinanira 3 hariho iri mu Kanyosha iri kujya gatandatu en face ya station Mezo kuri numéro 199 hama Kinanira 3 ni Nyamugari 4 numéro 15 ego hama igituma imaze umwaka n'inusu ego impamvu ya projet nuko iki gihe abavyeyi usanga bafise ikibazo c'abaraba bana abakozi hama ugasanga yusize umwana muhira donc wewe uba ntuburiso yuko umwana yiriwe ntubuzi ngo umwana esko yafunguye esko umwana yarameze gute yashushe muri ico gihe esko umwana yoba yaryamye hama ikindi nuko abana kanshi usanga plus yuko bamarana umwanya n'abakozi plus yuko capacité intellectuelle yiwe
usanga iri hasi donc umenga umwana hari ibintu ari privé donc ataronka muri muhira donc du iyo projet kandi umva twe twagiriwe ibakwe ibakwe ry'uko maison mère iri mu Bubirigi mu bakoroni bacu bararungikira utuntu twatujuwe ugura muhira muri les pommettes turahari twinshi cyane dutabo ego surtout co onye kuko urumva no muhira umwana aguma ari kuri televiziyo cyane gose gusumba aho yoja gukinisha ibyo abona donc nimba televiziyo n'uwagize amahirwe sino kenshi usanga aganira n'abakozi bari ngaho voilà ego turumva natwe ikintu gira usanga ari ayo maje donc n'ibitabo gusoma ibitabo cyane ego umwana w'amezi 3 sico kimwe n'umwana afise umwaka umwe imyaka 2 murashobora kumbwira pendant la journée ndamuzanye dufate ngiye ku kazi saa moya ndatepoje umwana aho hantu mugirira iki urashobora kumbwira ku munsi nk'ikintu ushobora kugira gitandukanye no muhira ku mwana w'amezi 3 atandatu preno atandatu okay mpera kuri 3 kora ntafungura ucumbwira n'uw'amezi 6 nawe n'umwaka peut-être ego kuri uwo hari igihe bamuzana bien sûr yavyutse hari igihe bamuzana kiryamye rero uwo bazanye akanura turafise ahantu tumutereka kumva ko amerewe neza ego tumuryamika bya tukamufata hama mama wiwe hari utuvideo tuza turamuha karaba umwana uko ameze ego tukamuha donc umwana deja ubonye atanguye guhinduka ucubona ko akeneye ikintu swatsi ni kuryama swatsi no kunywa amata tuca tumuha amata tukamugerageza vyanse tukaca tumuryamika ego sino agize agumye utugume tubona afise malaise turashobora kubimenyesha umuvyeyi wiwe ego akatubwira ko yuko avant tout ajanye umwana turamubaza uko ameze eta yiwe tukamubaza santé yiwe ingene ameze hama tukaca tumenya uko twagenda turamwitwararika ego rero muri iyo ka tubona atari à l'aise turasubira tukabaza umuvyeyi hama tukaca dukora muri rythme kwanza umuvyeyi yaramenyereye yego tukagenda turamutwara uko nyene bukebuke yego umwana w'umwaka umwe abatangiye gufata utuntu abatangiye kumenya utuntu bobona bo baca bagira iki pendant uwo munsi mba ndamuzanye umunsi wose kugira numve akamaro ko kutaguma muhira gumana n'abakozi ego bo turaguma turi hafi yabo turabitwararika cyane tuguma tubereka donc hariyo dutujwe dutoyi tw'ababebe tuguma tubereka aho bari ego tukabereka hama ukabona ko umwana kuryoherewe ukamuba hafi antuka mama wiwe niyaje pendant la journée akamubona antuka arabona ko umwana tumwitwararitse ego ya ni gushika ku myaka 3 kubera iki 3 ans kubera iki mutavuze ati que tu occupes de une année à 3 ans kubera iki amezi 3 abakiri umwana iyo risque mwayifashe gute kuva ku mezi 3 gushika ku mwaka umwe Mesho barabitinya n'ababone deja baje bakabona akabebe akubwira ntabyo noshobora kurera umwana bon aho onye kuri 3 mois ni bya bindi nyene umuvyeyi iyo yibarutse cash à 3 mois abasuye ku kazi rero ni cakindi nyene tugaruka ko cakindi umuvyeyi ntabari Alice ni bya bindi azotonda ku kazi atevye bya bindi ari ku kazi uruhagarara gumana uruhagarara mu mutima we mbega nta WhatsApp na Facebook nta zinga umwana ngo bimeze uku donc yo namubesha kubera muhembe umva voilà hama kandi urumva naho umwana yogira icaba canka kagira kamalezi canka agira ki umuvyeyi ntabaho ko donc twebwe à 3 mois igituma twavyiyumviriye kugira ngo abavyeyi bagumane umutima uri hamwe
bon du moins tugire iyo garderie bashobore wa mwana azokurane kuko hajya anye twese ico twihendera ko umwana akiri muto bya mu bebe niwe agira igikomere cyane ego kujya avuga rero twagiye kwifakariza kuri iyo 3 mois kubera umwana agumane gwa rukundo rw'umuvyeyi ego kuko kanshi hakora abavyeyi hakora abamama ivyo nagira mbaze ni bande bakora ivyo bintu est-ce que muri formé est-ce que ni bande pourquoi vous faire confiance kuganza n'umwana wanje ego turaba mama turi bien formé nabivuze maison mère mu Birigi hari abantu babaye formé nico donc kwa rukundo umwana yaba akeneye gumuvyeyi ningo tumuha ego kugira ngo umwana yirigwa ameze neza donc utahura umwana ati ashaka iki ko muhira babone atwama avuga ati reka ndamushire ngaha nje kwibandaniriza ivyo wanje ufite nta information nabifiseko voilà uyive ugatumba ishakira amahera canke yivire muri association we yavuze ati nimwumva akazi k'ibihumbi 50 muzompamagara asanga ntarakubitijisha umwana mbwa yumva yoja gukora kugira ronka amahera voilà ego okay umwanya uri turega ariko ntimugenda muta adresse mwayivuze ntimugenda mutavuze mwakira abafise uburyo bungana gute twavuze ko ari de 3 mois à 3 ans. Est-ce que umwana wa 3 mois aragoye cyane ari hakumwe n'umwana w'imyaka 2-3 murisha gute murisha par jour twavuze ko hari umuntu ashobora gudepoza umwana umunsi umwe 2 hariyo n'amabonema yo ku kwezi ego murashobora gutuca ku mayanga ivyo mushaka ko bariko batwumviriza bomenya aba bashobore kuza ego twebwe twakira bon il y a 3 mois gushika kuri 3 ans donc hakaba ari imigwi 2 hariho de 7h à 13h. Abo de 7h à 13h harimo donc bagira petit déjeuner amabaka fungura na midi nama activité twateguye y'abana bon nyimbari musique nyimbari ama activité motrice donc abari prévu barayakora ya 20 midi hama bakaba abo bari ha 150,000 de 7h à 13h ouais 7h à 13h mais 150,000 umwana arafungura mu gatondo kimushikana agafungura na saa 6 kakanu kagute barakamutekerera canke mwe murakamuha bon biravana n'abavyeyi ari umuvyeyi akubwira ati jewe je préfère yuko afunguye bon aya masaha hama aya masaha abatangwe gusonza rero ndamutekerere comme ça ico kintu ayo masaha ageze muze kumumpera hama hakaba ariho n'iyindi ya 7h à 18h 7h à 18h ni ico kimwe na ya petit déjeuner ya mu gatondo na midi hama no ku mugoroba barafata akantu ego harafata akantu k'amafruits donc kiba kiri prévu ego hama bon tongeye ko aba bo ku mugoroba ni ama activité avant yuko abavyeyi baza kwatora turabakoresha ama activité en attendant canke bakaba barakina amajouet bakaba bara donc ni 200,000 par mois aho umwana yagiye muri crèche ariko aba yararishe inscription de 50,000 kugira tangure ego hama par jour aho bajya bashaka kugira umunsi ati ndafite akamanza mavanduga ntashaka ukwezi kose ni 15,000 par jour quand tukadukora du lundi au vendredi le samedi ni umuvyeyi avuze ati je ndafite urubanza samedi donc arabivuga hama tukaca tugira akariha ego miyo gahunda kuko samedi ni garderie ntaba ya crèche ntibikirimwo abari garderie naho bayararishe iyo inscription de 50,000 le samedi ni zirimo arinza muzana iyo samedi abazi yuko ari garderie aca ariha uwo munsi ego hama ikindi twashaka kubabwira nuko aya ma vacances mara ko yatanguye no munsi ni proclamation hose voilà twe twateguye ibintu by'ama encadrement y'ama vacances
ego babavyeyi bavuga ati mbe mana umwana nzomukozi iki aya mezi abiri les pommettes yabazaniye inyishu ego inyishu ko ganyu vraiment turahari ntimuze muburaho musiga abana nukuri uzobashize muri environnement nziza cane gose irimo amaje yose amaje atuma umwana ashaka kumenya ivyo arimwo ashaka kumenya ukuntu ikintu gikorwa agashaka wenyene ubwiwe apana yuko bamukorera ikintu no ahubwo wenyene ubwiwe ariwe acikorera akakwereka ko ashoboye ego ndahamya neza ko umwana ari mu bandi development ego igenda neza ego donc nico kimwe nahone yo encadrement abataha 13h ni 150 000 abataha 18h ni 200 000 kandi urumva ni par mois ego turabaye ikaze cyane gose munashobora gusubiramo kandi adresse aho mutumbereye kugira umuntu ashobora kuba yakija karadiyo ubunyene avuga ati ako givyo ibintu birayi biri très intéressant none bari hehe crèche les pommettes crèche les pommettes hari mu Kinanira 3 avenue Nyamugari 4 numéro 15 okay hakaba yo mu Kanyosha numéro de téléphone abakeneye bahamagare gute hama murashobora kuduhamagara kuri 62 372 334 bashobora subira 62 372 334 yego ushaka ama information ya vacances nabo ntitwabajije yego mwazanye ama encadrement bobo nabo ne bazoriha gutyo canke bo baca bariha ufundi hari izindi prix oya navye nizo nyene twagumye mwe arabanda nimwe nta vacances oya imiryango ciye yuguruka les pommettes nta vacances ihari prise ngwa ruko nyene ushaka ko umwana aza saa moya mu gatondo gushika 13h 150 000 ushaka umuto ya 18h uvuye ku kazi ni 200 000 donc nimba yashura hora yigako turavuga avant de 3 ans et mwakira abonye les vacances jusqu'à 10 ans. Oh, les vacances jusqu'à kumwana w'imyaka 10. Ego. Nakabije. Donc jusqu'à mu kwicenda nimidoge nibabaruhisha. Akajambo kanyuma. Mushobora gusiga message ku muvyeyi kubariko baratwumviriza kugira ashobore kuza muri les pommettes hama tubasezere. Ego jewe bon nk'umuvyeyi je namuhanurira cyane kuzana umwana muri crèche kubera umwana muri crèche arakura aramenya bon avant tout twebwe turamuha kuba confiant muri twebwe tukamwakira tukamuha kumva ko ari muri environnement yiwe hama tukamufasha gukura mu mutwe donc hariyo n'utundi tu activité à part amajeu biki umwana donc bivanye n'umwaka arimwo turamufasha tukamugisha ama exercices kugira ntibagire ivy'ishuri tukaza turamufasha avec des exercices ivy'umwaka uzoza ego hama umuvyeyi ashobora kuzana umwana nazo babara nazo hido murafise deja abavyeyi murafise n'amatémoignage murafise ingene bababwira murashobora kubwira abandi bavyeyi nk'ikindi kintu uvuga ati nk'umuvyeyi kanaka yarashimye iki niki tukubwira ko nawe tuba profiter la même chose vraiment abavyeyi benshi baradugira amatémoignage batubwira ati ubu umwana ntitukimu kurira isahani asika yikurira wenye n'ubwiwe arigaburira umwana wa inane kombia arigaburira agaheza hejeje wenyene araziko aca twara isahani akikura bavette ahubwira ati umwana ubu urabona yuko ari afite aka evolution urabona yuko akunda batoyi biwe abonye yuko mutoyi wiwe ashaka ikintu amufasha umwana ubwiwe wenyene amenya ati amasaha yike arageze wenyene midi ahejeje gufungura bizi yuko aca yitera yigira mu gitanda ego kubera mba nivyo yabonye nivyo yiriwemo muri pommettes ego nukuri
benshi baragira amatemonyage badushimira gose akubwira ati jewe umwana wanje yatanguriye crèche Les Pommettes ndabona yuko jewe ntaco noja kumutanguza premier maternelle benshi baratwandikira nta kintu na kimwe ndiko ndabona ivyo yoja gukora muri premier maternelle arabikora we nyene ubwiwe hari abavyeyi atubwira ati jewe umwana nase no kumuririmbisha aramvyura vyuka mama turirimba ari uturirimbo vyuka ntamuryamana urumva donc akamubwira ingo twige les voyelles les chiffres ari uturirimbo akakubwira ati jewe nta kamaro kuko uzota amahera yanje ndamutware muri premier maternelle par contre nzomushira deuxième maternelle kuko ibikenewe byose byo mu premier maternelle arabifise ego nukuri karibu ego nukuri ni milieu iri sécurisé abavyeyi benshi bazi ko bavuga ati mbe aho hantu nzotwara umwana wanje hameze gute hari sécurisé nukuri umwana wanyu ari respecté donc turamuha ubwisanzure ego bwisanzure cyane akamanifesta ikintu ciwe ashaka hama tukamenya ngena en fait abana bagoye mugabo quand même muri crèche Les Pommettes que dukora tumigisha gukundana partager avec les autres abana bashaka kwingugira kiki turizera neza yuko umuvyeyi akaratwumviriza mbeca nkaza kuraba kino kiganiro mu nyuma ko c'est live kuri Facebook na YouTube turizera yuko ufise ikibazo caho uzoshira umwana muto ufise ikibazo c'abakozi baguma bagenda niko nabone turabarenganya kenshi tubahubuzi badashoboye kenshi turabaruhisha donc ntimukaje muruhisha nimushaka ineza bavuga ngo bien-être de ton enfant Les Pommettes irahari uruhurira umukozi asigara akora utundi tuntu asigara akora isuku hama dushobore kuba abana bacu kandi twateye imbere igihugu kiguma kizana ibintu bishasha kandi twatangura amashure dufite imyaka 7 muri gardienne urumva ko ashobora kugenda bisa amezi 3 ariko cangira ikibazo cyo kimwe nkandi magarderie murambona umuvyeyi ashobora gusimba konsa umwana ego nta kibazo kubera umwana muvyeyi avuga ati ego ndaza kumutwa 18h mugabo aracari ku mezi 3 ane araconka canke indwi canke umwaka arashobora gusimba kara umwana wiwe akamwosa ego cyane ego murumva nta kibazo myangirugure kwa vyeyi ego karibu tubashimire gose byari bihayanishwa muri crèche Les Pommettes adresse mwayumvise numero de telefone mwazumvise twizera yuko bazogaruka kandi kutubwira ibindi bintu baduteguri kandi tubasaba yuko botera imbere cyane gose kugira bashobore kuza muri ville kugira umuntu wo mu Ngagara ashobore kuvuga none gasha ivyo bintu ndabikuze mbwa kinanira akanyosha ni kure cyane gose kuri jewe twizera ko muzo kugurura imbibe hashi cyane mukaja mu Ngagara muri Nord canke ngaha muri ville murakoze cyane karibu kandi undi munsi muzo kwifuza muri Kazoza FM dushimira cyane namwe muko muratwumviza mu Kazoza FM be your own boss.